abatutsi harya barihoreye muhungu bashaka gusambura umugambwe CNDD-FDD no kuvuga ihura bw'abasoda bose bavuye mw'ishamba bashigikiye harya Bunyoni kuko perezida yaranse Iteka n'umunezero nangire vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacuma muri ko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza uyu no mwanya w'amakuru agezweko ariko aravuga cane hirya no ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turi kwimana igenekerezo rya 11 ukwezi kw'icenda umwaka w'2022 tugiye kugaruka kuri amwe mu makuru ariko aravugwa cane. Turaza kugaruka kwikurwa rya Alain Guillaume Bunyoni yahora ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi. Bamwe n'abandi hari ico bagiye baravuga kwibogozwa rya General Bunyoni, ariko nanone tukaza kuraba ibindi bintu mwagiye muranyegezwa. Turaza kuraba kubivugwa kuri Reveriyano Ndikuriyo. Reveriyano Ndikuriyo aboneka nk'utashimishijwe n'ikurwa rya Bunyoni. Mbere hari na bamwe bagiye baravuga ko Alain Guillaume Bunyoni yoba mu kagwi kiwe harimwo na Reveriyano Ndikuriyo ariwe bari bamushigikiye, ndetse ngo boba bariko baranategura ivya kudeta. Ivyo ni vyagiye biravugwa cane n'abandi babikurikiranira hafi, bagashira Reveriyano Ndikuriyo umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi n'umukuru w'inama nkenguza amateka mu mugwi wariko urashigikira cane Alain Guillaume Bunyoni. Bikavugwa yuko rero ngo boba ari nabo bariko barategurana gutembagaza ubutegetsi. Ivyo ni vyagiye biravugwa. Ivyavuze vyo ni vyinshi, ndetse muri CNDD-FDD basohoye itangazo banasabira inkozi z'ikibi guhanwa. Ese boba bariko barasabira wahoze ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ibihano? Ivyo navyo turaza kubigarukako muri ano makuru. Gushika ubu Reveriyano Ndikuriyo umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ntarava mu gacerere, ntaco yavuze, mu gihe yindi migambwe abayiserukiye canke abayirongoye ku rwego rw'igihugu aribo bagiye bagira ico bavuze kwihindurwa rya leta ndetse no kwibogozwa rya Alain Guillaume Bunyoni. Ivyo vyose nivyo turi buze kugenda duca irya nino, turabe n'ibindi muba mwaragiye muranyegezwa. Hari n'umwihwezo w'abantu bamwe n'abandi babona ko leta nshasha ataco igiye guhindura, kuko ngo Bunyoni siwe yari mubi gusa, ahubwo ngo hari n'abandi bazingamitse iterambere ry'igihugu. Ndetse ngo na Gervasi Ndirakobuca nubwo yashizweho akizeza abarundi ko agiye guhindura ibintu, nawe ngo ntabwo ibintu bimeze neza. Ivyo navyo turaza kubigarukako muri ano makuru mu buryo bw'itonido. Hari n'andi makuru menshi cane ariko baravugwa, turaza kugenda tuyagarukako. Nimba tarafyonda kuri subscribe wabonze ugafyondako kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro uraje uba mu bambere bashikirwa navyo. Ano makuru yacu imbere yuko twinjiramwo neza, ngira mbanze ntangurire kuri uno mwihwezo umuntu yageze ico avuga kwihindurwa rya leta ndetse no kwikurwa rya Alain Guillaume Bunyoni. Uyu mwihwezo uragira uti nuko atarukiza abarundi bo kwitega kuri leta nshasha ihagiye, kuko nta kizohinduka kuvyo dusanzwe tuzi n'ibindi bigiye kunyuka. Impamvu zavyo nuko Bunyoni atari we yari mubi gusa, ahubwo mubi cane ni Neva, ngo ntazi ivyarimwo kandi afise inzigo cane gusumba Bunyoni. Neva yitwaje ko azanye impinduka, agomba kunywanisha abarundi, agaca ananirwa gusohora ijambo ry'ihumure no gushinga leta abarundi bose biyumvamwo iserukiwe n'imigambwe yose. Ndirakobuca igihe ashikirizwa amabanga yavuze ko agiye korohereza abene gihugu, ariko vyamunaniye gushinga leta irimwo abaseneri kugira yerekane vy'ukuri ko aje guhindura ivyakozwe na Bunyoni. Bunyoni yarahama seneri na Ndirakobuca akomeje kubahama. Nyakubahwa Neva, ni gute mwonywanisha abarundi ukazana ihumure mu gihugu? Umugambwe wabaye uwa kabiri mu matora wawimye intebe rimwe, ugashima guha uprona yaronse ijwi rimwe kwijana na PRP ifise ubusa mu matora n'ibice ubusa. Vy'ukuri ngaho hari impinduka abarundi two kwitega ngaho.
ati ivyo ntabwo bishoboka, ni uguhuma amaso abarundi, nta mpinduka twobarindirako. Ukuri nuko ikibazo kitari Bunyoni ku bijanye no kugena indongozi zo hejuru, ahubwo ikibazo ni Neva na Ndirakobuca ntavyo azoshobora. Abatutsi harya barihoreye muhungu, bashaka gusambura umugambwe CNDD-FDD. No kuvuga urabona urwo rugabo rutwara igihugu rw'Ineva rwaraje ruca ruvuga ngo imbonerakure ngo ntizisubire gukora, ivyashirira ngo birahagaze, ngo ubu rero ngo no kuja ku kivi. Urumva Reverien Ndikuriyo nawe urumva igisoda coco prime yaragisambaguye, no kuguma kirira amahera gusa, imyaka 10 kirira amahera, abasoda batagira iteni batagira abatutsi barihoreye, bibaza ngo hari n'uvuga. Rero no kuvuga iki, kuvuga abasoda bose bavuye mw'ishamba bashigikiye hajya Bunyoni, kuko perezida yaranse no kuduha amahera benda ntuzenya nyene na prime ivyo vyose niko kariko karabipanga. Hama ikindi coco nuko Reverien nawe yabonye igisoda camaze gutatana, abasoda bato ntawe bitayeho, yaba bavuye mw'ishamba ntawe bitayeho, aca yiruka mu mbonerakure arazigisha. Abatutsi nawe biguma bibababaza, ntibakeneye ko uwo mugambwe ukomera, baca kw'ico kigabo rero akagipompa amajambo akaca kibumvira. Nivyo rero ubona kiriko kirapararanga. Uyo ni umwihwezo w'umwe mu bagize ico bavuga kuri ivyo bintu, ariko nanone nk'uko tumaze iminsi tubibashikiriza, amabi ya Bunyoni akaba yaragiye avugwa cane, ndetse yabogojwe na Perezida Ndayishimiye. Uyu rero akaba yaraciye asubirirwa na Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika. Bana ariko nari utubazo tumwe n'utundi bibaza bati Gervas yasubiriye Bunyoni nawe ntashobora guhindura, ariko arabaye umugabo Perezida Ndayishimiye, ubu rero ijambo ryiwe rigiye kuja rirubahwa. Bunyoni amaze iminsi aja gupfumura ngo bikunde asubirane Neva, ngasubirire Neva, ngaho rero n'umugore wiwe ngo yaramaze iminsi yishongora mu masengero, ngo yeretswe ngo bagiye guhezagirwa ikindi giti gikomeye, bakibaza igiti gisumba ico yarimwo atari ico umukuru w'igihugu. Ivyo rero bamwe bakabona ko ivyo bintu vyari biteye amakenga, ndetse ngo yoba ari nawe yatumye ibanga ry'umugabo wiwe Bunyoni rishigwa ahabona. Abandanya ati igisigaye rero turindiriye kuri Neva nuwo azoshobora guhangana na Gerase Reveriano na Emmanuel. Bivugwa ko Gerase Ndabirabe, Gerase Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka, Reveriano Ndikuriyo umukuru w'umugambwe CNDD-FDD na Emmanuel Sinzohagera umukuru w'inama nkenguzamateka, bose ngo bari mu kagwi gashigikiye Bunyoni. Abantu bakibaza none Perezida Ndayishimiye arafise ububasha bwo kuzohangana n'ivyo bihangange? Ivyo turaza kubigaruka ko tunarabe icatumye Reveriano Ndikuriyo adahonyoza ikirenge ahariko hararahira leta nshasha. Ivyo turaza kuvyumva, ndetse kuva Bunyoni yakugwa mu mabanga ntabwo Reveriano Ndikuriyo arava mu gacerere. Ikindi kivugwa, Bunyoni nawe ngazotekereza areke kwihora na rirya ari we yaratunze no gusumvya leta. Bati Bunyoni arashobora kutagira icakoze inyuma y'ivyo bamukoreye, agacerere kiwe koba gasiguye iki? Ivyo navyo birateye ubwoba. Ndirakobuca turamuzi n'umukozi, ubwo azoshobora guhangana n'imbonerakure ku buryo abajejwe intwaro, abapolisi n'abasirikare badasubira gutegekwa n'imbonerakure. Ubwo azoshobora guhagarika imyiyerekano ya gisirikare ikoreshwa na Reveriano Ndikuriyo, ikoreshwa imbonerakure. Ubwo Ndirakobuca azoshobora guhagarika amabi yakogwa na documentation mu kwica no kunyuruza abatavuga rumwe na leta, abicaji bose ko bayoboka Bunyoni. Ubwo azobagonda bikunde. Ubwo Premier Ministre afadikanije na Perezida bazobahuka kuvuguruza Gerase na Reveriano Ndikuriyo.
ubusuma azoshobora kubutuza, ubutare buzoshobora kutugirira akamaro vy'ukuri. Ubwo bunyonyizi bwa bunyoni bazobufata babishobore kugira agarukane mu kigega ca leta ivyibwe. Ubwo azoshobora kubaka ishusho nshasha y'igihugu, igihugu kibe nyabagendwa. Bati barundikazi, turindire turabe ico iyi leta igiye gukora, nimba koko ibi bibazo vyose bigiye gutorerwa umuti, maze iyo leta shasha, nubwo bamwe bavuga ko ari leta y'umugambwe umwe, hari ico izohindura ku vyari bimaze igihe vyibonekeza nk'ibibazo bihanze abarundi. Abanyepolitike ndetse n'abandi batandukanye bobo bavuga iki kwibogozwa rya Alain Guillaume Bunyoni?